iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri iyi imbonesha kure y'Umuhuza TV. Reka rero aho uri hose nguhe kaze waba dukurikiye uri mu Burundi cane cane bari mu gisagara ca Bujumbura, aya makuru ntaze kubacika kandi mwibuke no kuyasingiza bagenzayo kugira nabo bamenye impinduka zikomeye cane zibaye mu gisagara. Reka rero ndamutse kandi abari mu ntara zitandukanye bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe kandi ntimuze gucikwa, turazi ko mukurikira ivyo dushikiriza imisi yose. Musi mukuru mwiza wa Assumption ku bakristo b'abakatolika badukurikira ngaha kuri Umuhuza TV. Ntimuzocikwe rero n'ibindi biganiro canke amakuru tuzobanda dushikiriza. Reka rero nkuko tubigenza imisi yose tukabagezaho amakuru aba yatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, ingingo ziba zafashwe iba bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru n'amakuru dushikirizwa n'amasoko yacu ari irya nino. Mu byo turaza kwibanda ko muri aya makuru nibi bikurikira: icambere, umugambi wo guhindura inyubako zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ntabanduka, ngo abarundi basabwa kwitegura kuko hari inyubako zitakwiye kuba mu gisagara. Ivyo rero ni vyaraye bishikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu nama yamuhuje n'imvukira z'abavuka mu ntara nshasha ya Bujumbura, nkuko izoba irimwo intara za Cibitoke, Bujumbura Rurari ndetse na Bujumbura. Abene gihugu rero bacumva ingingo yashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe inyubako Dieudonné Dukundane bagize imyidogo ikomeye cyane, ariko ivyo Gervais Ndirakobuca akaba yabishimangiye. Muraza gukurikirana ivyo yavugiye muri iyo nama. Ayo makuru ntuze kuyacikwa niyo tuza gutangurira ko. Nekako kandi abadandaza b'umunywero n'uburiro bwo mu gisagara ca Bujumbura nabagirishijwe inama n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari kumwe n'abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ku muhingamo ku wa mbere igenekerezo rya 14 Myandagaro 2023. Hari ikijanye n'imiziki rero hafunditswe ingingo zitandukanye, hariho amasaha abantu batazoja bararenza bakiri mu tubari ndetse no mu butambiro. Ni ingingo rero ziza gukora ku bari mu gisagara ca Bujumbura bose, nayo mukaza kuyikurikira. Byose rero ni muri za mpinduka ziriko ziba mu gisagara ca Bujumbura. Kubirarana na politike turaja muri Iprona. Abadasigana ngo bopfuma bapfa ivyo bamaze kuronka hagucanamwo kubera ibiti batarabona. Olivier Nkurunziza arongoye uyo mugambwe abadasigana Iprona niwe yamenyesheje ko babazwa no kubona iyo hageze amatora abadasigana baca batangura gucanamwo kubera ibibanza batararonka. Navyo mukaza kubikurikira muri aya makuru. Izo ngingo nizo tugiye kwibandako, gusa hari n'ibindi bitandukanye twabateguriye uko muza kubikurikira muri aya amakuru. Fyonda kuri subscribe canke s'abone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Umugambi wo guhindura inyubako zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ntabanduka, ngo abarundi basabwa kwitegura kuko hari inyubako zidakwiye kuba mu gisagara. Ivyo vyashikirijwe n'uzwi ko n'ubundi afata ingingo zikora ku barundi batandukanye kandi akaba ari ntabanduka n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca mu nama rero yamuhuje ku wa 13 Myandagaro 2023. Imvukira z'abavuka mu ntara nshasha ya Bujumbura izobirimwo kuva ku mwaka wa 2025 intara za Cibitoke, Bujumbura Rurare na Bujumbura. Ku makenga bamwe mu mvukira za Bujumbura bari bafise kubijanye n'ivyo mushikiranganje w'inyubako yaheruka kuvuga ko abantu bose bazohora bubaka ari uko babanje kwerekana ishusho y'inzu bagomba abubake. Gervais Ndirakobuca yarageze ati: nimba turiko turavuga Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 hari ibintu dutegerezwa kuvamwo. Mushikiranganje w'inyubako niwe akwiye gutegura ingene inzu zo mu gisagara zo kubakwa, hanyuma ubishoboye akayubaka, utayishoboye nawe akavamwo akaja kubaka ahari ku rugero rwiwe, kuko bitagenze uko vyo hava biba akajagari. Gervais Ndirakobuca akabandanya agira ati: ivyo dutegerezwa kuvyumva uko nk'abanyagisagara, kandi bavuze kubaka ntibavuga ibibanza bigaragara gusa. Nizo nzu zose zitakibereye kuba mu gisagara ca Bujumbura zirimwo, kandi ivyo vyose
ni ukuvyitegurira kuko ntitwavuga ko twateye imbere tugifise ibinyene tubona ngaha uno musi. Ishusho y'igisagara itegerezwa kuba yahindutse, ivyo ni ukuvyumva uko nyene dutegure imitima. Vyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca n'ubundi ashimangira ivyatangajwe n'umushikiranganji vyajejwe harimwo inyubakwa Dieudonné Dukundane. Sivyo bikomeye cane birabana n'impinduka mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero y'inama yakozwe na Jimmy Hatungimana ndetse n'abadandaza b'ubunywero. Umukuru w'igisagara kwari ukurabira hamwe uko imiziki ivuzwa mu masaha ya nijoro ku buryo atawe bitera ingorane. Kindi rero cari ukuraba iyubahirizwa ry'ibiciro nk'uko vyashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji mu ngingo nshasha baheruka gusohora. Nyuma y'ibiyago n'abo badandaza, umukuru w'igisagara yamenyesheje ko duza ibiciro bisabwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji, ariko inyuma yuko umudandaza yandikiye ubwo bushikiranganji hanyuma hakarungikwa umurwi usuzuma aho hose bizodandarizwa ko isuku n'abakozi bitaho abakiriya. Kindi nuko kubijanye n'imiziki hapfunditswe ibi bikurikira: guhera kuwa mbere kugeza kuwa kane ubwo bunywero buzovuza umuziki udasohoka akabari kandi ageza isaha 4 z'ijoro. Kuva kuwa gatanu kugeza kuwa Mungu zovuzwa imiziki ariko bageza isaha 5 z'ijoro. Ahandi mu butambiro budasohora amajwi hanze, ubutambiro buzokora umwanya wose kuko atabibuza umwidegemvyo. Mu gusozera iyo nama, amakuru y'igisagara ca Bujumbura yahamagariye abadandaza utubade kubaka ubutambiro budasohora amajwi hanze, yongera abasezeranira kubabariza mu bushikiranganji inyishu z'abantu banditse basaba iduzwa ry'ibiciro. Zozirahamagarira n'abatarabisaba kuzogira urupapuro rumenyesha abajejwe intwaro kugira baze babikurikiranira hagufi. Nivyo rero bivugwa cane, impinduka zikomeye cane ziriko ziriba bisata bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Reka tubandanirize muri politike. Abadasigana bayipona ngo bopfuma bapfa ivyo bamaze kuronka gucanamwo kubera ibiti batarabona. Olivier Nkurunziza arongoye uyu mugambwe w'abadasigana ipona amenyesha ko ababazwa no kubona iyo hageze amatora abadasigana baca batangura gucanamwo kubera ibibanza batararonka. Kubwiwe ngo bopfuma bacanamwo kubera ivyo bamaze kuronka gucanamwo kubera ivyo batararonka. Ahubwo basaba gukorera umugambwe ugakomera kuko ngo iyo ufise inguvu utabaye umushinga amateka canke umushikiranganji abikinde. Yabivuze rero ku munsi wa mbere igenekerezo ya 14 Myandagaro, aho abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bariko bahimbaza isabukuru y'imyaka 2 bamaze batwara umugambwe. Olivier Nkurunziza amenyesheje ko kabaye akaryo ko kwirimbura ku vyo yemereye abadasigana agitorwa. Gihambaye mu vyo yemeye ko ari ugusubiza hamwe abadasigana kuva hasi gushika hejuru, aho avuga ko igikorwa sa n'uwakirangije ku rwego rwo hejuru hasigaye abadasigana bo hasi. Kende ko kwari ugusubiramo inyubakwa z'umugambwe, aho mbere hongewe ko ni hoteli y'ivyumba birenga 200 ubu isa nigiye kurangira. Ivyo rero biriko biravugwa cane mu gisata ca politike. Yandi makuru nkuko vyabaye uyu munsi, ibihumbi n'ibihumbi vy'abakristo b'Eklezia Katolika bahuriye ku kirimba ca Bikira Maria kiri ku murambi wa Mugera ku mutumba Gitora wo muri komine ya Bugendana, mu gihe muri genekerezo ya 15 Myandagaro himbazwa umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria. Abakristo bahuriye kuri uwo mugambi wa Mugera bibuka vyinshi, navyo ni nk'ibi: musi nk'uyu mu 1961 umuganwa Rudoviko Rwagasore ari kumwe n'abungere ba Eklezia Katolika y'u Burundi bahereje Uburundi Bikira Maria ngo aze abwamize ko umutana wiwe mu gihe kari bugiye kuronka inayo yo kwikukira. Iyo nayo ikaba yazanana n'ihinduka n'itunganwa ry'igihugu n'inzego ivyatera amakenga abanyagihugu ariko kwiragiza Bikira Maria. Iyo kandi abo bakristu bagize urwo rugendo rugana umurambi wa Mugera ari narwo bita kuja irudi canke kuja isomusiyo, bibuka ibinyegezwa vy'uwo murambi kuva na kera n'imbere y'umuzo w'abazungu. Kera ku ntwaro ya cami hakibaho uruhigi, igikoko kiriko kirahigwa kigahungira ku musozi wa Mugera, baca bakireka ntibasubira kugihiga kubera ko bavuga ko umusozi uhezagiye cane imbere
ari w'Imana, bakavuga ko uworamuka akurikiyeyo inyamaswa yohava ahura n'ishavu ry'Imana. Abarundi baho hambere bakaba bita umusozi ngo ni umumana azamugera. Abapatiri bera baje barakurikiranwe n'ingabo z'umwami zahigira kubica, ariko baca bahungira kuri Nyamusozi. Abatware baca babwira ingabo ati ni mubireke ivyo bihume. Abera bafatwa nk'ibihume, ariko ati ko barinze bahungira kuri uyo musozi bazomenwa aganga n'ishavu ry'Imana. Abantu rero bamaze kubonera ko Imana itahajya abo bantu bagiye gucumbika ku musozi wayo, bakaba baciye bemera bati kumbe n'abantu n'ab'Imana, maze gutyo tangura kubumviriza no kububaha. Abatari bake batangura kubatizwa ari mu 1999. Twibukanye kandi ko ibirori vy'uno munsi hari kuba bifise insiguro idasanzwe, na cane cane ko imyaka 125 rumanye Kiliziya Katolika ishinze imizi mu Burundi, mu gihe yaditezwe ko Nyirubwiranda Papa Francisco yishikira mu Burundi guhimbaza urwo rubanza. Akaba yahavuye arungika intumwa yiwe idasanzwe Musenyeri Fortunatus Nacuku akomoka muri Nigeria. Ubwo ibitigiri vy'abagendera umurambi wa Mugera kw'igenekezo ya 15 Myandagaro bitazwi neza, benshi bakaba bemeza ko ariho hantu hambere hahurira abantu benshi mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere Gervain Rakobuca n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umunsi mukuru w'iyuruzwa mu ijoro rya Bikira Mariya bawuhimbarije aho Imugera mu ntara ya Gitega. Kaba kabaye n'akaryo ko guhimbaza imyaka 125 iheze Kiliziya Katolika ishitse mu Burundi, nkuko nabivuze mu kanya agaheze. Ndabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose. Twababwiye vyinshi kubirabana n'impinduka zitandukanye zigiye kuba mu gisagara ca Bujumbura. Mviye ivy'amasaha yo kuvuza imiziki, mwumviye ivyo kuva mu nyubakwa zishaje kandi zitaberanye n'igisagara, n'ibindi vyinshi bitandukanye. Turabandanya kubatohoreza, ntimuze kubicikwa. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako, uke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire, turasubira kubana.